Nyabutanyerera turabashimira cyane ukungene mwari mwakiriye icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu cyuko twese turi hamwe ibintu bishoboka twoshobora kubitunganya bigatungana neza. Murafata iya mbere murishira hamwe, abandi baruyikorera utwabo, ariko Sekibi yaraye ikoze ivyayo. Ariko rero ntimwihebure kuko abanyabutanyerera murafise umutima ukomeye. Natwe tuje kubabwira tuti turabateye intege, turabafashe mu mugongo, turi kumwe muri kano kababaro, turagafatanije. Maze kuvyumva nari mu bikorwa mugabo nabonye ko nubwo no munsi wari umunsi atari ukubagendera, ariko murako ari ngomba ko noshika hano. Kuri kano kanya muma yo kugira ngo mvuge ico mpejeje kubona kwibara ryaraye riguye hano mu ntara ya Butanyerera, kuri no soko nkuru ya Butanyerera, ariyo soko y'intara yose. Ariko mbere yuko nogera ico mvuga, mu makanya banza nsenge gatoyi. Mana mushobora vyose, Mana waremye ijuru n'isi, ukaturema twebwe abana b'abantu, umaze kuturema ukaduhereza isi ngo tuyitunganye kugira ngo izovemwo ibizodutunga twebwe n'abadukomokako bose. Nivyo mu gihe twariko turakora, Mana nziza, warabonye ivyashitse, isanganya ryabaye muri wa murimo wo gutunganya isi. Ariko Data wera, byose biva kuri wowe. Udutunganye, udutunganirize, utuvanemwo ubwoba, uduhe kongera kwizigira ko muri uko gutunganya isi waduhaye byo kongera bikagenda neza. Uduhe imigisha yawe, uturerekere umwasi Sekibi ashobora guturuka impande zose akatugirira nabi. Kandi turizeye ko kuri Imana mushobora byose, ko byose uzobitunganya ku neza y'abarundi, ku neza y'ihanga ryawe, ku neza y'igihugu cawe, ku neza y'isi yose. Ibi tubigusavye kubw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ego murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere tubanze tubwire abari kutwumva bose, abo bavyeyi bacu bari hano, bene wacu, bashiki wacu, abana bacu, abo bose bari barubakiye kazoza ku bikorwa vyabo hano byo kugira ngo bitunganirize kazoza. Banyabutanyerera turabashimira cyane ukungene mwari mwakiriye icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu cyuko twese turi hamwe ibintu bishoboka twoshobora kubitunganya bigatungana neza. Murafata iya mbere
murishira hamwe, abandi baruyikorera utwabo, ariko Sekibi yaraye ikoze ivyayo. Ariko rero ntimwihebure kuko abanyabutanyerera murafise umutima ukomeye. Natwe tuje kubabwira tuti turabateye intege, turabafashe mu mugongo, turi kumwe muri kano kababaro, turagafatanije. Maze kuvyumva nari mu bikorwa mugabo nabonye ko nubwo no munsi wari umunsi atari ukubagendera, ariko murako ari ngomba ko noshika hano kugira ngo nirabire ubwanje. Nukuri birateye ubwoba. Turahumurije abo bose bagize ingorane, turifatanije namwe mu kababaro murimwo, kandi nkuko nabisengeye, Imana iratubona. Imana niyo yaduhaye isi ngo tuyitunganye. Namwe mwari mwafashe iya mbere kugira ngo muyitunganye, kandi muyitunganye neza mu ntumbero y'akazoza k'igihugu. Mu 2040 igihugu kigaba kikigaburira, mu 2060 igihugu giteye imbere. Mwebwe rero mwaravyumvise. Ariko rero mwana w'umuntu ariyumvira agapanga, ariko Imana nayo nishira mu ngiro. Hari igihe kumbure ibintu tubikora ntitubikore neza, twe twibaza ko ibintu byaye ko bitungana neza, ari ugasanga ari nk'agakosa twakoze. Kuko aha turabivuga kenshi, wewe uri kuratera imbere, bene wacu bavuka ntara, uri kuratera imbere, Imana ikagufasha. Hari igihe twibagira ko Imana atakikorera ubusa. Imana ntakikorera ubusa. Kumbure turibagiye ko hari ikiguzi dutezwa gutanga. Iyi Imana ukugiriye neza, ikiguzi cya mbere ni ugushima. Ikiguzi cya kabiri ni ukugirira neza abo bose bakugiriye nabi. Ikiguzi cya gatatu ni ugutanga imbabazi n'ikigongwe. Hari igihe rero twebwe iyo tubona ibintu bigenda neza, ibyo byose tubyibagira. Wowe ugaca ubona yuko uri gutera imbere kubera inguvu zawe, muga ntumenye ko ari ya Mana iri kwirafasha. Tuze twibuka Imana rero, twibuka Imana tuyishimira. Aha rero ivyo nibitubera isomo, kumenya gutanga ikiguzi. Ikiguzi naco kiza mu buryo bwinshi. Hariho twebwe igihe dukora ibintu tuzi ko turiko turakora neza, mugabo tutazi neza ko hariho ivyo tutatunganije neza. Aba batuyoboye muri leta mu ntwaro bakatubwira, ariko ugasanga twebwe ntitwumva. Bakatugira inama, twebwe ntituje dukurikiza inama batugira. Aha nagira ndabasabe, ndababwire, ikosa rimwe mu makosa amwe twakoze hano. Aha murabona ko ibintu vyari hano ari ibintu vy'igiciro gikomeye cyane. Imitahe yanyu, mugani wa wundi ati, aho ubutunzi bwacu buri niho n'umutima wacu uri. Aha rero hari ikintu kumbure mutatunganije neza. Nimba aho ubutunzi bwacu ari umutima wacu uri, hari ikintu mwibagiye. Mwaribagiye ikintu cyitwa assurance. Ico ibi bibaye ni ikiguzi cyuko tutagiye muri assurance.
abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira, kuko assurance izoheza nabo ibashikeko. Ariko kuba tagiye muri assurance, iki ni ikintu gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye cyane. Aha rero ibi ni kiguzi. Guhera ubu mubifate ko akarorero, mwebwe mwese mufise imitahe hano, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize tubasabe guhera ejo abagifise uko bagiye kwigenza, ntimuze mwibagire assurance. Assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cacu. Muri ko muravyumvaga yemwe? Nta mikoro dufise kugira ngo izwi rishike kure, ariko iki ni kiguzi. Ibi mubona aha twaribagiye assurance, none si twoyitunganya gute? Twoyitunganya gute nayo tutayikingiye? Aha twaribagiye gukingira isi no gukingira ivyacu. Ariko rero iyo natwagize ico twibagira, Imana iratwibutsa atehe buri ibintu byose si bibi. Ibintu byose Imana idukorera si bibi. Kenshi na kenshi ibiri kuraduhumura amaso, ati iki kintu mwaracibagiwe. Ndibaza ko na bino ibi tubona hano, iki kiguzi ni kiguzi. Muhumuke, duhumura amaso, nkuko narinda bivuze, tubone ko ikintu cya assurance gikenewe. Icya kabiri, bagenzi, bavuka ntara ya Butanyerera, hari ikindi kintu mwibagiye. Murazi ko raba nkano ukuntu hameze, raba ukuntu mungana muhakorera, ukuntu mungana. Aha mwaribagiye ikindi kintu cyo gukingira ivy'Imana yaduhaye, ivy'Imana yadufashijemwo, gukingira imitahe yacu. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Banyentara, bavuka ntara muri hano, mukorera hano, mwaribagiye kizimyamwoto. Jewe bambwiye hano ingene byatanguye, ariko kubera ko hari ikiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye, Imana yaraduhaye ikadufasha, ubutunzi bukiyongera, ariko ntitwashobora kubukingira. Aha tuba twaragiye hamwe, tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Ishira hamwe, twese hamwe birashoboka. Abantu tukaja hamwe, ishira hamwe ry'abakomersa bakaja hamwe, mwishira hamwe akagura nka kizimyamwoto nka 2 cyangwa nka 3 cyangwa nka 5, kuko muri ino ntara hari amasoko menshi, kandi ayo masoko yose nta makizimyamwoto afise. Camwibaza mwebwe muguze kizimyamwoto hano, mwoshobora kuza muzikodesha mu zindi ntara, kuko aha muri benshi cyane. Ico kintu mwaracibagiye, bavuka ntara. Iryo ni kosa twakoze. Iki ni kiguzi. Rero hariho n'ibindi kumbure
iyo umuntu arabye hano ukuntu mungana mukoreramwe mungana muri benshi cyane, mbega hoho nk'ubu ingwara yoramuka ibadutsemwo sinabibifurije, ariko nk'ubu ingwara z'umucafu zobadukamwo mwobigenza gute? Ndabasavye naco nikibigiye mu byo mwibagira ikintu citwa vya bikamyo, amakamyo siterne amwe aza atora imicafu yo mu matwalete mu mawese, aha kugira ngo mwikingire ubucafu, mukinge ibara ritaragwa, muri benshi cyane kugira ngo murangwe n'isuku. Ahantu hari abantu benshi isuku rirakenerwa cyane, kuko umunsi umwe n'umuntu umwe yoza hano yobanduza, kuko namwe nta muntu mupima ngo mupimishe. Mbega nk'uwo kwinjira hano agwaye Ebola vyogenda gute? Mbega muri iri soko vyogenda gute? Nahone mwokwita ku mwikomo, ariko turabibukije naho nyene muraraba nk'amakamyo nk'abiri basi abiri yo gupakurura imicafu, muze muyakodeshe na hariya, mutiza hariya mu ntara mu makomine, mugende turiko turubaka amazu ya kijambere, ariko hari ibintu twibagira. Ibyo byose rero mvuze ni bimwe mu byo mwokwibuka kugira ngo mwikebuke. Imana irafise uko ikora, Imana irafise uko yerekana ivyayo, Imana irafise uko yereka abayo amakosa bariko barakora. Ibi biraba no mu bindi bice by'igihugu, si mwebwe mwenyene hano. Ariko rero reka mpeze mvuga nti nimuhumure. Iyo umuyaga uje igihuhusi kirahuhuta, ariko mugani wa wundi ati urubingo, iyo umuyaga uje urubingo rurahengama impande zose kubera umuyaga, ariko rukongera rukavyuka. Turabifurije namwe ko muvyuka nk'abagabo bujunjana umutima, abagabo badatinya. Uru n'urugamba murimwo, abagabo badatinya urukambye, murugwane kandi muzorutsinda. Na cyane muje hamwe mukorere hamwe. Aha muri birahimbaye, mugabo namwe mukora amakosa makeyi, twabivuze. Aha rero sinokwirwa mvuga byinshi, si umunsi w'amashahuri, ariko ni umunsi twatuye kugira ngo twifatanye namwe mu izina ry'inama nshingamateka y'u Burundi. Turabafashe mu mugongo, turifatanije namwe, kandi turazi ko Imana iri kuratwumviriza. Imana yo rugira vyose izofashe umwe muri mwebwe kugira ngo yongere yoroherwe, yongere aroranirwe mu byo agiye gusanura hano no mu buzima buri imbere. Imana ibandanye bane namwe, mwihanganishe n'abataje hano, mubihanganishe, kuko aha hari benshi bari hanze bafise imitahe hano, ariko kumbure muri kano kanya batashoboye kuhaba. Abo bose mubihanganishe. Abarundi twese turi kumwe. Ubwo turazi ko hariho n'abandi bashyitsi bazoza mu minsi iri imbere, bazoza kugira ngo babihanganishe. Muribuka rero yuko ibyo tuganiriye urabifata nka nkama, kugira ngo nimwihebure kandi mubandanye mumenye ko Imana ari itanga ikongera ikaka. Imana rero nta bumera twari, Imana iradukunda, izodufasha
Imana ibahezagire cyane, murakoze.